Hello, abakunzi ba Area Media TV. Muri kubona makoje amigo soti ndoka masando ndagarutse again. Murabona imbere ya micro za Area Media TV, imbere ya ekran za Area Media TV, muri kumwe n'umukobwa cabaye n'umukobwa mwiza gose. Urabona ni fresh anatwengana neza. Reka rero tumusabe atwidondore hama tubandanye nibikurikira. Turabona mu kije. Ndamukije cyane gose. Murameze neza? Yego. Murakomeye cyane. Muraho. Yego. Ku mazina yanje ni Irankunda Mikhail Grace. Nkaba ndi umukinnyi w'amafilme mu Burundi. Ndakunda filme cyane kandi ndakunda n'abantu badukurikirana. Mimi Mikhail Grace. Hariho ubundi Mimi dusanzwe tuzi. Ugenda uramuzi? Ugenda mubona gusa nyene ndamubona mu mafilme nawe nyene ariko sindamubona amaso yandi. Mimi Mikhail Grace. Usanzwe ukina filme. Niza he filme umaze gukina zimaze gusohokera hehe? Jewe nkina filme zisohokera kuri Samek TV. Muri itara rya Afrika. Ndabaze gukina nyene filme zitari zike zishika kuri nka zitanu. Nka zitanu. Ni yahe ntamba Mimi umaze guhura nayo mu gihe uri gukina filme? Intamba nakaroro urashobora gutinya canke bigashobora kugora bariko barakudirectinga niza intamba. So Jason uvuga ngo intamba ni nyinshi cyane kuko narigishijwe kandi naramenye. Warigishijwe kandi waramenye? Naramenye. Watanguye filme ryari? Natanguye filme 2023. 2023. No watangura kuvuga ati jewe hamwe noja kunuze kumuga ngurukana umenye ngatangura kina filme ndabona umengo nogerageza guhanura abariko baragukurikirana nk'abakozi bawe. Yes. Mimi Mikhail akabazo kamatsiko niko bakunze kuvuga. Mimi Mikhail yo bari mu rukundo? Mu rukundo? Ndayivuge gute? Wakundanye n'umukunzi wawe ashobora kuba adukurikirana. Yego. Gusa ati yego sava. Yego. Ta office? Umukunzi wa Mimi Mikhail Grace. Mimi Mikhail Grace. Grace. Ngirango mwumvise yuko atahegama atari muntu nzeye ngirango ntari muri babandi bakunze Ventura canke Chenda canke Konde. Oya. Mimi Mikhail nibaze yuko ukunze umuntu umwe. Ego. Kubera wese mu kuntu umwe kandi abandi bakunda beshi kugira ngo baronke inoti. Oya biraruhisha. Ego. Biruhisha gute? Biraruhisha cyane kubera ko nyene usanga nawe biragukora nyene guhitamo. Biragutera stress cyane. None Mimi niki kintu uhanura abandi bakobwa usanga barakunze benshi ugasanga baba bashaka guprofita nk'ibintu byiza ujya kunze benshi nta rukundo abafise. Oya umukobwa yiyemera akunda umuhungu umwe gusa bariko bararondera inoti. Barazironderana. Rega ntabyo gukunda umuntu ngo niko yafise inoti. Oya amwe vyoshika usanga umukunzi wawe nta noti afise wo bandanye mukunda cyane. Murazironderana. Rega nabyo baba bazifise none bo ntibaba bararondeye. Urisi? Yes. Ko muzirondera? Ama nuko tuno ano muto. Mimi muri filme nk'abasanzwe bagakurikirana nakaye ka jambo ka nyuma woshora kubabwira imbere yuko twugara iganiro. Nukuri je ndabakunda cyane gose kurusha no ko bavyibaza. Nakaye kabazo noba nibagiye kubaza woca wibaza wowe nyene kandi ukishura. Akabazo. Nge numve bashi. Kutambajije watumye menya ukina film. Kirako wishyura. Umuntu yayigishije kandi yanogeje n'umutipe yitwa Maya. Yitwa Maya wo muri Ihuriro TV. Ihuriro TV. Wakina mu Ihuriro TV. Wakinanye na hadi yo bagasoresha. Nakinanye na Famba. Na Famba. Yes. Okay, nije kibazo cyanyuma wombaza nanje.
Birancanga gatoya. Mubari ariko. Wasonzi. Nakihari cyane. Nacho. Murakoze cyane. Reka turangize kino kiganiro dushimira abakunzi ba Area Media TV. Mwari kumwe na Makuje Amigoso Tindo Masando. Imbere ya kamera mwaona ko mwari kumwe na Mimi Mireye Grace. Shishikara mugira subscribe share comment kuri Area Media TV. Tutibage Sama TV na Menyana TV. Asante sana. Ciao ciao.